mw'ishirahamwe PARCEM turashikiriza amakenga tubona kubijanye n'ivy'igitoro nyene vyifashe gushika uno munsi. Abantu bari bashimye babona agahembwe kuko igitoro gisanzwe essence kiriko kiraboneka umuntu akanywa kagira gute, mbwa amakenga yabandanije kuko ntivyumvikana ingene igitoro ca Mazutu gishobora kubura ngo cananiranye kikabura, kandi uko ikindi cyo kwinjira uko essence yinjira niko na Mazutu yo kwinjira. Biragoye gutahura rero ingene Mazutu yase kandi harimo n'ingaruka. Kigira kabiri, ego ibyo kwandika modoka logiciel mugabo biko biratera amakintu ati none igitoro kiriko kiraboneka dutera tuja mu byo bashobora kuvuga ngo nukugerera imodoka igitoro inywa canke ibi tarenza igitaro ca gatatu ni bijanye n'iryo kwandika ibibazo bishobora kuzana navyo nk'izo ngaruka bijanye n'ikubura rya Mazutu. Turabona harimo twazakoresha Mazutu nyinshi zisa n'itariko zirakora ibijanye ho na transport, kuyunguruza kw'ibidandazwa kw'abantu benshi, transport en commun bigumana ibibazo byinshi, bikasha bigira ingaruka ku biciro. Uburavye ibiciro by'ibindi bidandazwa byo kubaka abantu benshi kwera Mazutu yabuze, amashante nari yari karahagarara kubandanya, abantu barahagaritse. Birafise ingaruka ku vy'ubutunzi ngene ivyo bidandazwa bishikira mu gisagara bikaza kunaniza vya biciro. Mubona ibiciro biriko biraremera abarundi haba ku masukari canke n'ahandi. Bigira kabiri ngo ndatuti none ubundi ho bariko bariko bashaka kugerera igitoro ku modoka, ni ibintu bitokumvikana kuko burya ico bita consommation, kugura biteza imbere igihugu. Uko uzogura igitoro cinshi niko uterera amataxe mu kiga ca leta kubera ubushobozi bwawe. Kugura igitoro cinshi bivana n'ubushobozi bufise n'ibikorwa uri kurarangura. Ibi birashobora guhagarika rero ama initiative nk'ibita liberté économique, ubutunzi bugahagarara kuko urabona umuntu igihe buvuga ngo igitoro ngo nikirenga kandi afise ibyo ashaka gukora byinshi bigaragara byotera ibibazo. Ikindi abantu bimvira nuko badashobora kujamo igiturire, ugasanga abakironka rero bagene kuronka saa cinshi n'abantu kubera igihagararo kumbore kubera ibyo bakora canke mu gihugu canke aho muri leta canke abategetsi bo hejuru canke iki, ugasanga abana ariko barabura, ugasanga biza bimwe rero vy'igiturire abantu biruka kuja kurondera abo babikora. Hirya yejo ugasanga bimwe byo vyamagendo birasubiye, abantu biruka hirya no hino, ugasanga birazanye ibintu mu gihugu bizana amananiza. Uretse ko nuko abantu bashaka kuvira bati none imodoka zoza ziva ruguru eske badikiti Bujumbura gusa, ibibazo byinshi abantu bibaza kuruja n'uza rw'amamodoka amashasha azoguma kugwa zomanza kwiyandika canke niziri mu magarari canke na hehe. Abantu rero bibaza byinshi, nico gituma kubijanye na communication gouvernementale hategeza guhinduka, kuko ibintu nk'ivyo biza kuzozana ingaruka ku butunzi bw'igihugu. Ingingo nk'izo ziba zikwiye kubanza gusigurwa hejuru. Izo n'ingingo zigira mahinduka. Ibura ry'igitoro ca Mazutu ivyo kuvuga ngo ariko baragera ego sope birashaka kubikora nka agence gouvernementale d'exécution, mbwa bisigurwa y'ihotema politique n'iryo hejuru. Hakaba deba mu nama nshinga matika bakaza abanyagihugu bagasigurirwa. Niyo demokrasi. Demokarasi ugana fata ingingo ugasanga ni ibintu bizozana amananiza abarundi batagico bayivuzeko. Sino uko biriko biragenda abantu bagira amakenga nko kumenya ikibazo c'igitoro ahubwo kigenda gikomera. Nimva rero ati ubwo buryo bwo kukigura canke n'ibindi ngene bwokoreshwa, transparence mu bijanye n'ingiro ubutunzi bw'uko burakoreshwa n'ibintu byo kurwanya igiturire n'ubunyonyezi muri iki gihugu biticariwe, abarundi bazogumana amananiza maremare mu bintu vyinshi.